Brian Zaragoza ni bamwe mu bakinyi bakunze kugora cyane gose equipe ya FC Barcelona umungu wa equipe ya Bayern Munich yahoze muri Bayern Munich ntabwo aracana nariyo wanashaka ari mu ntizanye muri Celta Vigo wa Bayern Munich rero aba ni bamwe mu bakinyi bari bibaza yuko bashobora kuza bateye ubwoba ndetse n'imbere yuko binjira benshi bagiye baranabavuga ko bati bya bisigo bigiye kuza mu kibuga bari tuzi ko impinduka zishobora kugaragara mu rukino hanyuma ku ruhande rwa FC Barcelona umugabo witwa Hansi yagize akantu kameze nka deception ntonya kubera ko yari yapanze mu rukino gutanguza abakinyi batatu na cyane hagati mu kibuga umugabo witwa Fermin Lopez, Frankie de Jong ndetse n'umugabo witwa Marc Casato. Hari Marc Casato, Fermin Lopez na Frankie de Jong. Mugabo urukino rugira rutangura yasigaye akanya gatonya gusa haza gusohoka inkuru iravuga ngo Fermin Lopez nako Marc Casato ntashobora kubafasha agize akabazo k'imvune mu myimenyerezo ndetse n'uno munsi naza gukorwa ibipimo. Ubwo rero kuba byagenze gutyo byaje gutuma equipe ya FC Barcelona yisanga itegerezwa guhindura umukinnyi yatangura mu kibuga bakuramwo umugabo witwa Marc Casato bacabiniza umugabo witwa Daniel Rumo yaje gukina mu rukino kanatsinda ntuvuga ngo yanitwaye na no kuvuga ngo ivyari bibi no kuvuga ngo abo witwa Hansi yanateguye ko araza gukinisha sibo yavuye akinisha vya iyo habaye akabazo nka kariya bwana Patrick ukumva bibaye ku kanunu vaho kanyuma bigaragara ko mengo wabamaze gutegura systeme nawe ubwawe hari ikintu kiza ko gacononeka bivaye n'ivyo wateguye none umumenyereza yitwa Claudia Girardes nawe avyidogera nabonye avyidogera aravuga ngo ibi bintu birica umuti ati kubera ko ushobora kubona umukinyi yatangujwe mu kibuga yego akoze arishuhije mu bandi mugabo bahagira kuza mu rukino ukazobona wijinjije abakinyi batandukanye ivyo birakonona nawe mu mutwe uri none gashabona wumva bitaba byishe system Udati Casado Fermin Lopez ukunda kure kwazobona hinje Daniel Rumo Jenny zerako ico ko kiba ari citwaza ubundi wateguye neza uko vyogenda kose uba wamaze kwitegurira kuko uriko urategura ntushobora gutegura plan A gusa utegeza gutegura plan A na plan B urumva akantu gapfa ni kamwe erega abakinyi nawe watanguje hanze uba wabatanguje kuko hari umumenyereza ashaka kuvuga ati bivanye n'abakinyi ciye utanguze kubera uyu mukinyi aciye yinjira nane namwize kuko bajya ntibakina vya bindi vyino usanga ngo tugiye gukina match ukagenda gukina match gutyo nyene kubera ko nguzi ngo bajya ngo batsinde kungo barakomeye ngo ucupfa kuja gukina usanga mufata iciguka uri umumenyereza ukaryama cyaro kwiyumvira uti ahantu bashizemo Fermin Lopez ariko nizera yuko rero ikosa ko ritabaye rya Hansi kubera yuko we yari gutegezwa kuba yamaze kwiga ati ntabakwiye kwiga kuri intuze Marc Casato gusa bakwiye kwiga muri rusange imiriye ya FC Barcelona yose uyigira hamwe yose mugabo kwiga kubera ko bwa mbere na mbere par exemple ngerageza nk'ugomba kumutahura ubwa mbere na mbere nuko umukinyi yari yatanguye mu kibuga yari umukinyi w'umumiriye defensive ariko badufashe partage mu nyihanganira no kuri Facebook na YouTube babe beshi ari babe beshi dusanga numva ko dufite ibintu byinshi ubandaniza warugeze kuri iyo Barcelona kuvuga umukinyi yari yatangujwe mu kibuga yari umumiriye defensive mugabo umukinyi yaciye akinishwa yaciye abo mu milieu offensive Vango kugira abakinyi bashika kuri Fermin Lopez Daniel Rumo bakina basatira mugiye abari batanguye mu kibuga bari batanguye arabakinyi babamiriye mugabo bakina bagira gute bazibira none aho akantu karashobora kuba mugabo nyene n'ugwitwazo mugabo mumenyeza no mundega rikina cyahindura bwana Patrick na Yusoni ati no musi yakirisha abakinyi bari gipera imipira n'aba uno musi afise abamiriye dotere bashobora kuba baduga ba offensive na defensive nanje kandi nisho uko nkore mu Kenya nuri aba wamaze kwinjiza abakinyi bawe mu kibuga biragoye kuca uvuga ngo impinduka ya mbere ngo rikace ndayikase umukinyi natanguje nanje cinda musohora mu majambo yavuze ngo sinovuga ko babikoze bagambira ikintu kibi ni ikintu gisanzwe ko Casato ashobora kuba yagize akabazo k'imvune atari kwigitangaje cyane kuri jewe nuko ino mpinduka itashizwe hanze itabaye officiel kandi Casato akaba yagumye yemerewe gukina nko mu gice cya kabiri baramutse basemo ko ameze neza bari kumukinisha yumvikana ko yavuze ati amategeko ubundi ntasobanutse ariko nyine ni kwa kundi kuko akantu kakuguye kugwa ko nyine hanyuma ukagira ikintu uvuga bwira itangazamakuru biboneka ko nubwo byari gushika Casato ati reka tumukinisha yarakicemerewe gusa umva basi ikintu mu bundi no mugabo numvise yavuze ati Marc Casato nivyo bavuze ko yavunitse kandi ntaco bitwaye kubera ko umukinya yavunitse ubundi si n'ikibazo ca Barcelona n'ikibazo kiba buri muntu wese ikibazo Barcelona baciye batera ahubwo n'ikibazo nabo nyene kibashikiye kubera ko sivyo bari banapanze mugabo
kuba yaciye agumizwa ku rutonde mu bakinyi bashobora gukinishwa nivyo kibazo kubera ko ubundi mwanya wari wose yari gushobora kwinjira mu kibuga agakina rero ni ibi byabaye Barcelona Hansi Flick agira aka kabazo kuko Marque Casado yari yatanguje gukoresha mu kibuga atariwe yabaye agikoresha biza kumusaba guhindura zana Daniel mu kibuga n'ubundi biza kuba vyiza equipe ya FC Barcelona yitwara neza cyane gose imbere y'ino mugwi wa Celta Vigo biza kurangira batsinze ibisinde bigira kuri 4 kuri 2 twinjire neza neza nyene ko bivuze novuga ngo kugeza muri kano kanya novuga ngo ku rukino Bwana Patrick na Houston ugakora huzuye equipe twese Barcelona twavyumvise amadetaye twumvise novuga ngo uwitwa novuga ngo azi kwizina rya Marc Casado yagize akabazo k'imvune biza kwituma banashaka dushobora kwa twumva ko Casado agikuba ariko arasohoka bivanye no kwagiza akabazo dushaka twumva hagati mu kibuga witwa Dani Olmo twumva Firmino Lopez twumva n'uwitwa Frank de Jong no kuvuga ngo muri mediana equipe yitwa FC Barcelona hagizwemo amayire mashya kuri abiri yasa ngo asange post imwe ndava nka nimero 10 uko yaba Firmino Lopez yaba witwa Dani Olmo n'abakinisha kuri babiri bose basanga bakina novuga ngo post imwe mugabo bivanye nuko witwa Pedri Gonzalez no musi atari mu kibuga witwa ba Gavi n'abandi batandukanye batahari tuzako twumva batanguye gukora kina n'urukino igice cya mbere kiratanguye match ya Barcelona na equipe ya Celta Vigo urukino giye kuba gwinjira kubona ibitsindo vya mbere bitakwinjira ku ruhande wa equipe ya Barcelona witwa novuga ngo witwa Robert Lewandowski atsinze igisindo pass witwa Rashford yatanze na pass nziza cya kabiri novuga ngo witwa nakwitwa Sergio novuga ngo Kalea nawe atakwatsinze igisindo kwitwa pass witwa Borja Iglesias baza kubagenda ko natubona ko Robert Lewandowski nawe atsinze igisindo bigaragara ko ibitsindo ko birinjira kubota ku munota twinjiye mu rukino basore Patrick equipe ya Barcelona ku munsi wejo na Celta Vigo match yarangiye bibitsindo bine ku bibiri tuvuge ngo match muri rusangi igice cya mbere wayibonye gute igice cya kabiri wayibonye gute ni hehe twovuga ngo Barcelona ngiye kuba yerekana inguvu ni hehe twovuga ngo Celta Vigo yagiye kuba igira intege nke ku mugoroba wo ku munsi wejo rwa rukino nivyo gwiza nkuko wanabivuze rwa rukino ruryoshe rusa neza kabisa ubona ko equipe zose zaje zigomba gukina ari ku ruhande rwa FC Barcelona ndetse no ku ruhande rwa equipe ya Celta Vigo equipe nayo nyene ntabovuga ko iba yorusha bena gato kubera kwikina umupira vraiment ubona ko ifise hangiro givyekeneye kugera ko ndetse ifise nishaka ryahishaka kugera hari agafoto nariko ndarondera nuko nariko ndakabona ndakabonye nezera ko kaza kujako nezera ko kaza kujako kabisa kameze neza cyane rero ndavuga urukino rutanguye FC Barcelona batanguye bafise by'ukuri umwete wo kugomba gusatira equipe ya Celta Vigo batanguye by'ukuri ubona ko bashaka kugira ahantu bagejeje football yabo ikibazo bahuye naco nuko baciye basanga na equipe ya Celta Vigo nayo ari ya equipe ifise uburyo yizemwo Barcelona bakamenya ngo tuza gukenera nako tuza kubakina kuno tuza kurondera intsinzi hano tuza kugerageza kurondereza duciye mu bibanza bitandukanye yego ubwa mbere na mbere kintu cya mbere cyari cyiza kwa Barcelona nuko Eric Garcia yari mwiza mu rukino nubwo atari ko arafasha cyane gose umugabo witwa Lamine Yamal ndetse n'umukinyi witwa Firmino Lopez ndetse na Daniel Olmo bariko baragerageza hagati mu kibuga hanyuma kandi mu busatirizi umugabo witwa Marcus Rashford yari efficace ariko arakina neza Lamine Yamal ariko arakina neza ndetse na Robert Lewandowski uretse ko nabonye akabazo kamwe kavuga ngo Marcus Rashford ufasha gute equipe yawe gukina kubera ko Rashford namubonanye ibibazo bitatu ikibazo ca mbere kiza kivuga ngo eske football yawe nivyo urasatira mugabo ufasha gute bagenzawe mu byo bakina Barde yaduga mugabo akabura ukuntu ashobora novuga kuronga ubufasha buvuye akora umugabo witwa Marcus Rashford bigaca bituma bitagenda neza hanyuma kandi ku rundi ruhande novuga ko Marcus kiri kintu yanyeretse nuko n'umukinyi rimwe ashobora kuba mwiza mu rukino rumwe mugabo wundi mwanya ugaca usanga yabaye mubiri ukibaza uteske bigenda gute control nta sikirenga ubwo football muri rusange iyo biza gusanga navuga ari sawa yego hanyuma kandi reka cengaruka ku bijanye n'abadefenseur ba Barcelona nibaza ko aka gafoto bakabona ku karahari kuri YouTube yacu aka gafoto n'agafoto k'igice ca mbere cy'urukino
hagati y'ino mugwi wa FC Barcelona ndavuga muri defense za Barcelona nuko igice ca mbere caje kurangira kuvuga ngo harimo witwa Alexis Barde witwa Kobarsi Ronald Rojo Eric Garcia n'uwitwa Olsini n'amatosi bamaze kwikora atereka ko banashaka mu bisanzwe nashakatse ko abantu babona no manota amanota bahawe mu rukino amanota 6 kuri Barde nta numwe yagize aronka kuri Kobarsi Ronald Rojo 3.7 witwa Eric Garcia 3.2 witwa Silsi nawe amanota 3.1 cyane rero ugiregeje kura mu gice ca mbere ubwo Barcelona batsindwe ibitsindo bibiri uno mugwi ubwa mbere na mbere nivyo wagize iki kibazo cyuko abakinyi bari bakwiye gutangura canke se abakinyi bari bagiye gutangura mu kibuga hagati atari bo batangujwe yego ibi rero vyaciye binyereka ikosa rimwe ryo kugira abamiriye atabamiriye bamiriye defensive bahari kubera ko ubwa mbere na mbere ikintu ca nyiretse nk'ikosa ryabonetse no kubwa mbere na mbere Alejandro Balde yadoga gaca yibagira kugaruka kuzibira cyo gufasha bagenzi bo muri defense bigaca bituma equipe isiragoringa no gufata imipira ije iciye hagati ndetse no kuzibira bimaze kugenda gutya haca hasabwa aporo cyangwa ubufasha bw'umugabo witwa Marcus Rashford mugabo bitabaye ngombwa ubwo vyaza gusabwa yuko rimwe na rimwe Robert Lewandowski ari kuri 9 aza kuba ari we aje gufasha kuzibira aje kurondera gufata imipira ku ruhande rwa Balde mu gihe Marcus Rashford nawe abahari kandi ari hari imbere rero nanabonye umugabo witwa Pau Kubarsi agira ibibazo by'ukuntu afasha equipe yiwe kuzibira uruhande rwe ruri place ruriko rucibwa ko n'abakinyi bagiye batandukanye buno mugabo wa Celta Vigo nk'uno mugabo yitwa Ferran Judgla nawe atanitwaye neza cyane gusa no mugabo burya ntiyanakiniye Barcelona nyine uno muhungu Ferran Judgla yako yarakiriye mu misi Ferran Judgla mengarakiniye Barcelona uravye yarakinye muri Barcelona niho ya akiva muri Espanyol B yacaza muri Barca Athletic yego cyane kabisa muri saison 2020-2022 ubwo yabakiniye inkino zigira kuri 32 ndavuga muri Barca Athletic abatsindira ibitsito 19 na assist zigira kuri 6 byumvikana ngo n'umukinnyi yarasanzwe azi Barcelona yarasanzwe azi uburyo bakinamo rero yabaye umwe mu bakinyi yaje mu busatirizi agagora cyane gose Barcelona naciye kuri no ruhande rwa ariko n'umugabo witwa Alex Bardense na Pau Kubarsi biza kubagora cyane gose ukuntu bahakina kubera kumumiriye wa mbere yarahari yari gufasha umugabo witwa Dani Olmo Dani yari kwagerageza gusatira wewe akina nk'uruhande rwe nk'umumiriye offensive umugabo witwa Frankie de Jong aza kugira ikibazo gikomeye kuko vyamusaba kuzibira agafasha Pau Kubarsi nawe narahuje muri defense centrale bikanamufasha kandi kujya gufasha ku ruhande rwo umugabo witwa Alex Balde vyaciye bituma Frankie de Jong asa n'usiragoringa atitwaye neza cyane gose mu rukino nkuko vyasabwa mugabo ukabona ngo ariko atanga raporo nini mu mikinire ya FC Barcelona ijoro ryakeye hanyuma ku rundi ruhande Ronald Araujo nawe yaje kugurwa nuko yagowe no kubona equipe ibitsindira kuyatsindwa canke se uburyo Barcelona batsindwa ibitsindo nivyo vyagize mu biro Ronald Araujo ndiko ndasigura no manota igice ca mbere caje kuboneka mu rukino kubera ko ubwa mbere na mbere k'igitsindo ca mbere bateze kajya gatego ka offside Alejandro Balde bayahagaze inyuma y'abandi buryo busuri bwababonye ari ukuntu bwabakenyuye bafata nk'abakinyi babiri bakabahagaza imbere nk'abari muri offside hagaca haza undi mukinya avuye inyuma azariruka bamwe babiri bari imbere bagaca bamera nk'abahagaze wa wundi agaca yiruka agaca tora baro nabo bagaca biruka bagafatiraho bagaca bamusanga imbere ugaca usanga bibereye imbere novuga hari style nabonye basa nk'abakina bihuta cyane banyarutsa kugira ngo bataza kwisanga muri ino je ya FC Barcelona ibafatisha offside nk'umukinyi nka nimero 10 canke nimero 11 kuko baba bashoboye gupanga nimero 9 nimba umupira ufashwe na nimero 11 hari ya ruguru nimero 9 na 10 baba bari kuri target kuko ku buryo uwo nimero 11 umupira wapfa kumushikira ntavyo kumaza kubloka yawuhindukirizamo direct awutera aho rero baba bazi yuko ujya nimero 9 canke nimero 10 wa Celta Vigo baba bazi ko umupira utaza kurindwa urablokwa ku buryo abaza kuba ari kuri target yo kwiruka umupira aza kuwusanga imbere aca utsinda igisindo ca mbere wagiye gusanga cabinjanye mu buryo nk'ubwo nabonye akisuzi zigira nko muri zitatu zigenda muri izo nzira nyine ugasanga umupira bawuteye imbere uza kushikira ko ari wowe wese yambara uno Jorga canke uno ndavuga uno ni espace oya uyatanguye hari hata uno Iglesias Broja Iglesias ukabona yuko umupira
hari ibintu byo kutamanza kubloka birimwo cyangwa byo kumanza kuyumvira directement cyangwa kumupira awuhindukiriza utera imbere aho rero hariho abari kuri target yo kwiruka usanga bamaze gushika ukabona igitsindo cambe cinje muri ubwo buryo ica kabiri ukabona nyene kigombye kwinjira nivyo bafashwe na offside ukabona ati ino migwi yo muri La Liga hari kunamaze kwiga ino style d'orge ya FC Barcelona cyane igitsindo cambere catsinzwe nino equipe ya ino ya Celta Vigo yego nikosa rito ryakozwe n'umugabo witwa Alex Barde ubona ko abandi bakinyi bose bagerageje kuzibirira hamwe barafata ewana je nakunze ukuntu Barcelona muri kajya gatego ka offside ukuntu babatonze kabisa hari kuntu hino mengano hari umuntu yazanya karata agapima bye akavuga ati mwe muhagarara ukuntu uko akavuga ati aka karenge gatereke hano ewana cyari kintu gisa neza cyane gose kuri equipe yitwa FC Barcelona hanyuma rero Barca baratega ka tego ka rouge Alex Barde sinzi ko yari yasamaye nabona nyine yari ko araraba ibintu ukuntu bimeze Alex Barde aba yasigaye nyuma gatonya iyi equipe yitwa FC Barcelona iza guconcede gol Ronaldo Araujo Eric Garcia Pau Kubarsi bose batonze ku murongo umwe mugabo Barde acasigara inyuma ubo rero baca bishikira imbere izamu rya Watches ni atakibazo na kimwe gihari je kubwanje mbona umenga rimwe na rimwe no mu bitsindo sinatsindwa hari ukuntu nyene nivyo bivanye n'ivyo biba vyabaye ushobora kubashobora kubimwagiriza ariko dini paru urabona ko atariwe hanyuma igitsindo cyambere kirinjira mu ubwo buryo ariko sarikozwe na Barde nubundi haguma hari kibazo kivuga ngo eske ninde muntu aza gufasha ahagarika ibano basure ba Celta Vigo mu gihe baduganya imipira hagati mu kibuga nivyo hari akantu kameze nka Sirinomble Lamine Yamal kagerageza gupressa no mugwi wa Celta Vigo ukabona neza ngo Yamal hari ukuntu ariko arahagara kugira ngo ashobore gufata imipira atera ubwo bino equipe ya Celta Vigo ndetse byaje no gukunda rakuramwe imipira igera nko kuri 2 muri mita ya mbere yatswe kubira ikibazo no equipe ya Celta Vigo bagerageza gutanga pass akaba yamaze kuwura ekipera rero biragorana cyane gose kubera ko abamiriye offensive babiri ndavuga umugabo witwa Firmino Lopez na Daniel Mubo nivyo sawa bari sawa imbere mugabo karaba mu bijanye no kuzibira Frankie de Jong akasa kwisanga asigaye ari wenyine inyuma bigaca kubimugora ukuntu ashobora guhagarika bano basore ikigabo citwa Sergio Carreira nico cyari cyatsinze igisindo ca mbere bacanga ukuntu no mugabo witwa Eric Garcia ukabona umugabo witwa Pablo Durani niwe ariko arasatira mugabo hageze kuduga ikigabo citwa Sergio Carreira kikaba cyamaze kuduga kikaba cigireye imbere kikaja gutanga amapasi ukabona ko biriko biragora Barcelona ukuntu bashaka kurunga ukuntu bafata umukinyi nace cyane ko n'igisore citwa Alex Moriba cyari ko gikina neza cyane gose hagati mu kibuga hanyuma igitsindo ca kabiri kuntu caje kwinjira muri equipe ya FC Barcelona nuko umugabo witwa Borja Iglesias yarahagaze neza cyane gose ari imbere mu busatirizi umupira uza kuva ku musore yitwa Ferran Judla Ferran atanga pass nini aiduza ikuye hariya ku ruhande umenga gwa Ruvi hariya ku ruhande rwa Alex Barde atanga pass yegarukana hagati kino gisuru gitera kigira kwigishuti giteye ubwoba cyane gose kirekire ewana mugiti amanika Watches ni atsinda igisindo kigira kabiri cyo mu wa Celta Vigo mugabo Barcelona nabo ntibari bicaye bariko baratsinda ubwa mbere na mbere mugabo witwa Robert Lewandowski barose penalty ku ruhande rwa FC Barcelona ku ikosa rya Marcos Alonso ku mupira wakubise ku kuboko pasi bari bateye na kurushuti bari bateye binjiza mu izamu ya equipe ya Celta Vigo mupira ucuca ku kuboko kuno mugabo witwa Marcos Alonso yakiniye no equipe ya FC Barcelona baca batanga penalty ya mbere ikizindwa na Robert Lewandowski ku munota wa 10 urukino ubona ko n'umunyezamu yatswe kukuramo hanyuma kandi ku munota 37 urukino umugabo witwa Robert Lewandowski ubwo bari bafite kimwe ku kindi yagarutse kuri pass ya Marcus Rashford pass nziza cyane gose ya centre vraiment nziza umugabo witwa Marcus Rashford yaratanze Robert Lewandowski nk'umugabo atukigira gutasi cyane ku mipira yo ku mutwe mu gihe umuhaye neza atsinda igitsindo ciza cyane gose cy'umutwe cya mbere ku bandi rwa FC Barcelona Borja Iglesias atera ushuti ku munota 43 biza kurangira uno mugabo wese Barcelona utsinzwe 2 kuri kimwe nako 2 ku bindi umugabo witwa Lamine Yamal atera igishuti kimeze neza cyane gose agashuti keza ku kuguru kukuryo atsinda igitsindo ku munota wa 49 urukino biza kurangira igice cya mbere kirangiye FC Barcelona batsinze ibitsindo bigira kuri 3 ukuri 2 by'ino mugwi wa Celta Vigo hanyuma Marcus Rashford niyahagarikira hano gutsa
aravuga ati reka mbandanye ndondeza mugenzi wanje Robert Lewandowski amurondeza kandi pasi ku munota wa 73 w'urukino umugabo tero Robert Lewandowski atsinda igitsindo kigira kane bazaba barangirije equipe ya Celta Vigo ibitsindo bigira kuri bine byose kuri bibiri byumvikana ko rero kiba ikintu cari kimeze neza cyane gose umugabo witwa Marcus Rashford yatera ushuti rukubita kuri poto ndetse na Lamine Yamal yateye agashuti kakubita kuri poto byari ibintu bikomeye cyane gose ku ruhande rwa FC Barcelona Frankie de Jong biza kurangiza urukino ahawe ikarata itukura ku munota wa 94 w'urukino bivanye n'amakosa agera kuri abiri yarakoze ikosa rya mbere yarakoze ku munota 79 ndetse akora n'ikosa ku munota 94 biza kumuviramwo ikarata itukura ku ruhande rwa FC Barcelona no kurukino rwa rumeze mu bisanzwe ubona ko Barcelona bari kwegereza gusatira cyane gose no equipe ya Celta Vigo ubwo banateye amashuti agera kuri 9 yaciye mu izamu mu gihe Celta baje gutera amashuti agera kuri 3 ariko vyanyeretse ngo FC Barcelona baracari vulnerable na kino kintu cama cyo gukoresha ama offside. FC Barcelona nkana byinshi no igaruka ko cyane uretse yuko je kubganje nosa nuca kuri tumwe mu dukosa tumwe novuga ati tukicigaragaza muri no mu FC Barcelona kugira ngo hamwe byo kunda bakaza bakanadukosora FC Barcelona tuza kusanga muri ya migwi iri favori cyane na cyane kuza gutahana kino gikombe ca La Liga cyane ndashinga gikombe ca La Liga kuko ivyama UEFA Champions League yo mbona umengo ni ibintu bisa nibigoye cyane ku ruhande rwa FC Barcelona ariko byose biranashoboka kuko bafise abo bakinyi bafise ubwo bushobozi bwo gushobora kuyibaha ariko kandi muri FC Barcelona uretse yuko benshi dusa nabako turabona cyane ikosa rya defense y'uno mugwi wa FC Barcelona aho tubona nkaho umengo baracashingiye kuri kino kintu cyo kumva ko bokoresha cyane ama offside kigatuma bamwe mu bakinyi ba FC Barcelona bijajara novuga ati uno munsi hari kuntu bakinyi ba FC Barcelona bamaze kuba banijajara bumva yuko offside ari cyo kintu cyambere gitegerezwa kuba kinabafasha mu mikinire yabo aho uza gusanga abakinyi ole yo kuita kuja kuzibira umukinyi canke kuja kumusatira mu kumurondera ku mwaka umupira bihutira kuza kuduza amaboko kugira ngo bereke ngo arbitre ngo buryo umukinyi amaze kuja offside ino ligne d'orge bakora bano bakinyi ba FC Barcelona ni ligne nziza cyane ubona yuko umengo ahubwo wayibigishije hari uburyo ubona nkaho umengo hari na late yabazaniye yo gupimisha nubwo bishobora gushika rimwe yego vyakunze Eric Garcia yayikoze Pau Barca yayikoze Ronaldo Araujo yayikoze Bardi yaje akayica cyangwa ugasanga Ronaldo Araujo yayikoze Pau Barca yayikoze na Bardi bayikoze ariko Eric Garcia yaje akayica ni kenshi dukunze gusanga rero FC Barcelona yisanga muri ibi bibazo byo kumva ati twamaze gukoresha offside bakaza kwihutura kuduza amaboko gusumba uko bokwihutura kuja kugerageza kuzibira ujya mu kintu canke gufata umupira barizera ariko bizera cyane bakarenza basi bamaze gukoresha offside bose baca kumubagaza uko umva uko nyene bakarindira ko babonye atawurije ivugijwe bagaca biruka Araujo wewe nabonye umengo wowe yitwareka kuduza ukoko kwa makuri hejuru kuba kuri hejuru hari akaksyo kigeze kuba mu rukino nuko agasanamu nakabuze nako ndakarondera ako kaksyo kabaye mu rukino abo basore umugabo witwa Alex Moribo bamuhaye pass ndende avuye amaja hagati na hagati aca yiruka imbere hari abakinyi babiri bari imbere muri oruje hanyuma Alex Moribo acamera nk'uvuye inyuma aca riruka acaje imbere babakinyi bacamera nk'bo nk'abamanje kumurindira barahagarara hanyuma acaja gufata ibaro acagerageza kubarondeza urumva wibaza eski defense aba bahungu nibo defense ya Barcelona abahungu ba Celta Vigo nibo defense ya Barcelona canke vyagenze gute kubera ko ca wimvira wasanga hari nk'imetero ihaca hagati y'umukinyi wa Barcelona n'umukinyi wa Celta Vigo umukinyi wa Celta Vigo ari imbere y'umukinyi wa Barcelona ugaca usanga n'abakinyi bane bari imbere y'abakinyi ba Barcelona no kuba ba Celta Vigo kandi bose atanumwe yaraririye mugabe ikintu giboca check banuko Alex Moriba yacamera nk'ugomvye kubroka baro acaramera nk'utevye acaja gutanga pass yateba kandi acamera nk'uyisubije inyuma Barcelona baba bamaze gushika baca barayitora kandi bari kwisanga no mu bibazo cyane bikomeye cyane byumvikana ngo Bochesses ni kwisanga ari hagati y'abakinyi batatu ba Celta Vigo bari imbere y'izamugiwe kandi adashobora kugira ikintu na kimwe batwaye kubera ko bamaze kuhagera kandi atana offside barimo rero uno murongo wa Barcelona ni mwiza mugabo biragaragara ko ama equipe natangiye kugira aho nyene ahubwo urazi bwana Patrick jewe burya kano ka ligne d'orge ka FC Barcelona hari no kurundana gafana burya rero ariko banzo heze ntacu hari no kurundana gafana kuko ni keza kanatsinda hari ukuntu abafanje na vyinshi hari ukuntu bamaze kubana gatahura bano bakinyi ukabona ko umengo ukuntu bahagaze biyana kuryoheye ariko ikosa ndabatoranira nivyo mwagerageje gukoresha kajya ga systeme kanyu musanzwe munamenyereye ko gufatisha abakinyi mwamuhanganye nabo ama offside kuko kanatsinda iyo atabino ino jeu d'orge
Kylian Mbappe we yonabisha yobatsinze bine canke bitanu Aya, karabafashe. rimwe niyo Karabafashije bihagije. birabafasha n'umwaka weze kanatsinda niyo yanabafashije kugira twumve ko FC Barcelona yagize ubwo bushobozi bwo gutwara ibikombe bigera kuri bitatu ariko kandi rikosa je nsa nk'utora muri ino ligne d'orge ya FC Barcelona kujya kuntu umupira wamaze kurengana ukabona defense bamanjije guhagarara kugira ngo barabe ko umuhagarikizi avuza cyangwa ugasanga batangwe kuduza amaboko Jackie numba mbona re kiba kikenewe yuko bona ko sona na cyane cyane no mu FC Barcelona nuko kwanza ubwa mbere na mbere ava yuko baraba umuhagarikizi ko avuza ifirimbi canke baduza amaboko bamanze biruke ku mupira bamanze bawugwanire bawuzibire n'ivyabananira babone umva baduze amaboko canke baje kubaza umuhagarikizi ariko bamaze gushika kuri finale y'iyo action y'umupira ati batsinze canke wasohoye canke twawubatse ariko Yusoni wanashaka na Patrick iyo muko ravuga ngo kano ka offside ugeza muri kano kanya kwa equipe ya Barcelona naci nta kuba ndiyumvira nivyo Barcelona irafisa kano ngo keza gukora ama offside novuga ngo wanashaka kana bafashije zinarangiye agasho twari ikombe itandukanye yabwikombe ca LALIGA batwara Super Coupe batwara n'igikombe c'umwami uno munsi Barcelona nivyo iriko iratsinda kandi biragaragara ko wanashaka iri kiregereza equipe yitwa Real Madrid ariko ndiko ndiyumvira ko no munsi uge kuraba equipe ya Barcelona guva mu kwezi kw'icumi ubu turi mu kwezi kw'icumi na rimwe ni ya equipe novuga ngo ushika muri kano kanya urukino rwose rikirakina itegezwa kuba yatsinze mu gitsina kwa bagaruke turabwira Barcelona yatsinzwe na equipe yitwa Paris Saint-Germain muri Champions League 2-1 uje utsindwa Sevilla 4-1 utsinze equipe ya Girona 2-1 utsinze equipe Olympiacos 3-1 utsindwa equipe yitwa Real Madrid ibitsindo birishika kuri 2-1 champion mu kw'icumi na rimwe uraje utsinda equipe yitwa Elche 3-1 uranganya equipe ya Club Brugge 3-2 wongera utsinda equipe rero ya Safigo ibitsindo 4-2 ubwo Barcelona ko tuvuga ngo bafite akantu kabo keza kuko ramuza ama offside ubwo kano kabazo ko kuvuga ngo nivyo uratsinda mugabo na wewe watsinze umwigol kino kino Hasfrike karakora ko mwaka weze kakunze uno mwaka reka shaka kuzobononera ko tubona ko FC Barcelona na iri kiragaragara ko mengo hari ukuntu iri kirerekana intege nkene uvuga ngo zo munsi ugasanga Barcelona ni muri buri ivyo yatsinze mugana yatsinzwe ubwo Barcelona niyashika muri ya Champions League turavuga ni warana ya migwi nuvuga ngo itandukanye dufate Paris Saint-Germain Champions League urabona Liverpool ubona kipe yitwa Chelsea Bruges ubona kipe nuvuga ngo ikomeye yo mu Butaliyano urabona Bayern Munich ubwo Barcelona yo nimbiri kiratsinda abakunzi ba Barcelona ko barishima kino kintu cyo gutsinda ibitsindo vyovyo tuvuge ko amakosa ikarabahe tuvuge ko ari offside kiratuma bakora kanu gasanga biyonone nko twabone twa Ronda Rojo nawe nyene uno musaduza amaboko ugasanga bamuciye ko abajire kunde na twabonye ako kabazo ko aragaragara kuno munsi ubwo Barcelona ni kibazo cha defense mbi n'umunyegoli mubi canke ni kano kana offside ko karakogwa Barcelona no makosa gutsinda ibitsindo kadosha kubakora ko mu minsi ziri batabikosora amakosa tuvuye ko ariko aravahe kugeza muri kano kanya nizera yuko no mugwa wa FC Barcelona ikibazo cy'uno mugwi nyamukuru hano gihagaze ni ku ruhande rw'inyuma aha tuvuze uruhande rw'inyuma turashiramo n'umunyezamu wese woje Sezini kubera ko kanatsinda je burya ariko nka je sino muhagara ko cyane kuko Sezini aba mubi kenshi na kenshi mu gihe defense nayo yiwi tabaye mbi ariko kandi tugarutse kuri no mugwa FC Barcelona urabona ko muri no sezo mu nkino zose FC Barcelona imaze kubinakina iri kiratana mu mitwe n'indi migwi bariko barahura nta nubwo bishiki gatsindwa nta rukino FC Barcelona iratsindwa ku busa nta ruhari yego kandi FC Barcelona nubwo bishiki gatsinda nta rukino biragoye cyane ko FC Barcelona izigatsinda ku busa ariko FC Barcelona itsinda ku busa mu gihe defense yabaye mbi ico rero kinyereka ikirero kinyereka yuko FC Barcelona nubwo itsindwa itigere itsindwa ku busa yo attack yayo ni nziza attack FC Barcelona ni nziza kuko nubwo bishika bambi ifumiro nk'ico gisindo kimwe canke bibiri ho hibaye nziza nivyo defense yatwa amatuyizi kwi imeze nabi ya FC Barcelona uzoitsinda ivyo bitatu kikakugombora turavyibuka muri ko bahura n'umugwa Club Brugge FC Barcelona kikinira muri kugombora gusa FC Barcelona yarazigatsindwa icambere ikakigombora igatsindwa ica kabiri ikakigombora ndetse kanatsinda ica gatatu bakaza bakayigombora ivyo rero ni bimwe bitwereka yuko defense FC Barcelona muri rusangi nta kintu kirafasha kucugereka ko nawa munyezamu wabo no Sezini burya Sezini usamaye gato yamuhura yivire mu rusenga gutora umupira garuse karitwengera igisindo cinjiye biragoye rero kubona ko FC Barcelona ishora kuza ikagukorera ibintu vyiza nubwo byoshika zigatsinda ko yotsinda ku busa no
umunyezamu atabaye mubi defenseur yoyo yamarimbi kanatsinda defenseur amakosa benshi dusa n'abayiko barayitora nino systeme yamaze kuyishiramo ya J d'Orge ugasanga rero harukuru yamaze kuyijejara cyane ikirishimira Orge ikibagira yuko no kuza kuzibira canke kwa kumupira bigikenewe ikumva nkaho umengira shingiye kuri offside twaza gufatisha offside kenshi na kenshi ugakunze gusanga rero birakunze kuba binabakorako ntihaba offside igitsindo cinjiye kubera ko wewe Aruje nimba washoye guhagarara ukabona bimbere yawe yarike Garcia ndetse na ku Barca bashoye kuba bafatisha offside ariko winyuma niho wamubonye Bade niho wamubonye canke Gerard Martinez niho wamubonye ashobora kuba yishe offside rero ivyo ni bimwe rero nkunze kubona ko birononera FC Barcelona ariko muri rusangi FC Barcelona jewe numwe mu migwi nemeza na neza yuko bafise attaque nziza iteye ubwoba ishobora kugutsinda ibitsindo n'imiburi binakunze na bine ariko defense yabo ikaba ari imwe iriko iratuma FC Barcelona yisanga mu bibazo bikomeye cyane byo gutsindwa ibitsindo kanatsinda na kenshi tugasanga gusanga FC Barcelona nimwe mu migwi ikikinira kugombora gusumba kuza gukinira gutsinda rero nkaca nemenya neza nuno mumenyereza wabo Dieter Hansi numwe mu bamenyereza wewe amaze gutahura singifise uno Inigo Martinez kandi nta mugambi mfise yo kuza guhindura ine systeme d'orge nabasizemo kuko kanatsinda kenshi na kenshi rakunze kubikiransaba ikiramfasha ahubwo ico nkwiye gukorera ko rero ni kumva yuko negezo kwama ndiko ndasatira buri gihe mbe natsinzwe ntegeza kumva yuko nategerezwa gucika intege mu gusatira ari byo uriko urasanga uno musi bikora mufasha kuronka intsinzi imbere y'imigwi iriko iramutsinda 2-3 burya bankwiye no guhanura mbere n'ababetinga FC Barcelona bikwiye gubetingwamwo muri za nkino zo kumva yuko gutsinda ibitsindo 2 kuduka kuko Barcelona gushoze bwo kwitsindura urabufise kubera yuko nta defense nziza ifise ishobora kuza kukuzibira neza ku buryo minota 90 yose yorangira utayitsinze ariko irafise attaque ifise ubushobozi nayo yonye bwo kugombora ibitsindo bwo byo babitatu ushobora kuba wayitsinze ubundi kibazo kiri muri Barcelona sinovuga gusa ngo nico umunyezamu nivyo kugeza akakanya biragaragara ko aporo y'umunyezamu nayo nyine itari nziza cyane kubera par exemple nka Real Madrid urashobora kumva ngo batsinzwe ngo igitsindo kimwe ngo batsinzwe ibitsindo 2 ngo banganije ubusa ku bundi ibintu mwe nivyo cyangwa batsinze 3-1 cyangwa batsinze 2-1 gacha wumva nkaho umenga equipe yakinye neza ibintu byari sawa yego mugabo waravye match ukaraba ivyo Thibaut Courtois yakoze kugira ngo iyo match bayinganye ukavuga uti vraiment no mugabo n'igisigo yakoze ibintu bidasanzwe vyakunze ko equipe itsinda kubera ko Thibaut Courtois yabaye mwiza muri Barcelona bikibazo bafise muri kino gihe nuko bafise ibibazo bitandukanye hanyuma Boche Szczesny ntaca akora ibitangaza yakabaye akora nk'umunyezamu mwiza nivyo ndabibagiriza mugabo cingaruka hagati mu kibuga nce ndaba eske iyo bari defense mbi kugira ngo izo occasion zibe créer par exemple nk'ibitsindo 2 batsinzwe ku munsi wejo sinovuga ngo uruhara ngo yari Szczesny oya mugabo nubundi Szczesny nta kintu yakoze kigaragara kugira ngo atabari basibyo zamugiwe ariko uko ubona ibitsindo vyagiye birinjizwa vyo kurabona ngo nta kosa rya Szczesny ryari ribirimo ubwo ncangaruka aje nibaza ati eske iyo bari defense mbi iyo defense rero nkaca ndayitoramo nayo nyine agahaze kavuga ngo ibitsindo biriko bicaho bwa mbere na mbere kwa Eric Garcia ejo neo byaciye ndetse tukunze no kubona rimwe n'imwe bice no kwa Alejandro Balde kubera ko Alejandro Balde aba yagiye gusatira hanyuma inyuma ntasubire kuronka undi muntu ashobora kuza kumufasha kuzibira ugaca usanga ibitsindo bariko barabafasha kubitsinda canke bigatuma umugabo witwa Pau Barca asamarira kwa Balde Ronaldo arawuja gaca sigara hafi ameze nka wenyene muri defense akagenda kwiruka ku bintu adashobora kuba agishikira nivyo nabo nyene ku ruhande rwabo hari ahantu ubona batageza ukabona Pau Barca nawe nyene hari ukuntu menga arahuzagirika mu vyo ariko arakina muri kino gihe ukabona Ronaldo arawujo ariko arahuzagirika mu vyo akina muri kino gihe ukabona ku rundi ruhande kwa Jire Kunde umunsi umwe araje ari mwiza arabafaje gusatira undi munsi aje ari mubi ntaca tanze kigaragara hanyuma nkaca ndaba ku zindi mpande ukaraba eske biragenda gute nimba mu vy'ukuri Alejandro Balde atari ko aranka umuntu aza kumufasha kuzibira kuko Rashford bari kumwe ku ruhande rumwe nibiriko birakunda ko aza kumufasha kuzibira ni wa muntu yigumire hari imbere agakina ubumutuganiye umupira nuvuga ngo Balde uraduza umupira uramaye agasantre canke uritwa Frank de Jong canke witwa Daniel Olmo umuhe agapira umugabo
wa mukino uvuga ngo aza kuba nawe aza kuba arondera umupira ngo widugani ego none gasha nimba bigenze gutyo eske birava bice bigenda gute nimba Barde atari ko umuntu aza kumufasha hanyuma nawe agaca aguma imbere akaja gusatira bikamugora ko asubira kugaruka inyuma ndetse n'igihe asubiye inyuma rega n'impamvu nka Barde par exemple nk'ikose yarikoze ku munsi w'ejo aba yarusha kandi iyo umaze kuruha n'ubwenge ucitangura gukoresha mu bintu buca buba bukeye rero kuba akoze ikosa ryo guhagarara nabi mu kibuga kubera yarushe hamwe ndanamutahura ubwo rero nca nibaza ni eske Hansi Flick nimba akeneye gukora ivyo nimba Marcus Rashford atagaruka bigace bishira mu vyago equipe ya Barcelona mu gukaraba par exemple nko muri equipe nka equipe ifite abakinyi baduga cyane gabasha ninde reka mvuge par exemple nka Paris Saint-Germain niyo nagomba nje mvuga nanje Paris Saint-Germain mukabona baraduze mugabo nta kibazo kinini kihabaye kubera ko Vitina yari yahagarutse kwa Zibira hanyuma abandi bakinyi kuvuga ngo gukuvra umukinyi uwundi nanabibonye reka nk'akarorero nko kuri Real Madrid mu gihe warafise witwa Dani Carvajal umukino uvuga ngo ameze neza wasa gusanga novuga ngo mu gihe Dani Carvajal aduze agi gutera centre wasanga kuri ya poste ya nimero 2 witwa Toni Kroos nawe yagarutse kumukuvra niko rava kuno musi ndetse novuga ko ibi muri equipe zifise abakinyi beza b'abasisi ndetse n'abakinyi beza bo ku mpande nako bo hagati hari ukuntu bashobora kuvuza barafashanya kuzibira no muri Barcelona mu gihe bari bafise Pedri Gonzalez na Frankie de Jong wabona ngo Pedri aritanga ku buryo bwose bushoboka kugira ngo iki kibanza ca Barcelona kibemwa ano maherere ugasanga birakunda basi n'imiburi buri ko kibamwo uno mutuzo vyari sawa bukebuke hanyuma nkacangaruka nkanibaza nti eske ibi bica bipfira hehe rero ku rundi ruhande nimba vy'ukuri iyo defense nubwo iba yapfuye atari bo biva ko gusa ngacanje hagati mu kibuga nkasanga naho nyine hari ikindi kibazo gikomeye kivuga ngo abakinyi bariko baratanga ivyo bakabaye bategezwa gutanga Daniel Marinja mu kibuga ntatanga ivyimwera ko bategezwa gutanga mugabo bitwa Marque Casedo ni gutyo Frankie de Jong arahuzagira karaburi ivyo akina kwera ko Pedri Gonzalez se hari ugasanga naho nyine hari kibazo ubusatirizi baratanga vyiza canke bagatanga novuga ibibaye mugabo hoho ni na mitende kwera ko bariko baratanga akazi kabo nk'abasatirizi nubwo ubona ko rimwe na rimwe bataje gufasha kuzibira rero novuga ko muri Barcelona mu bisanzwe ikibazo cara hano hose uretse ko muri defense no mwizamu hoho twashika tukaja twifata ku munwa tukavuga duti barariraguye rero nizera ko bishobora kuza bikagenda neza kuri iyi kipe ariko mu vy'ukuri urabona neza ngo muri Barcelona hari uguhangayika kuba abakinyi bagenda barabura mu kibuga bamwe baza abandi baca bagenda hanyuma kandi hakaba n'ikibazo cy'umunyezamu atari mwiza ari mwizamu ryabo yitwa Watch Sesni mugabo bagize iteka canke bagize ikintu ciza cyane gose ko mugabo yitwa Joan Garcia agiye kugaruka mu kibuga tuva kuri iyo dossier canke turekeza tuva kuri equipe yitwa FC Barcelona nta muntu tugenda tavuze no vuga ngo kuri no attack nayo no vuga ngo ari attack ikerekana no vuga ngo ibihe vyiza turahera nk'uko witwa Robert Lewandowski inyuma kuba wanashaka garuka inyuma y'imvune ku munsi w'ejo no vuga ngo yatsinze hat-trick byanagaragaye ko wanashaka kugeza muri kino gihe itsinda vuga ngo Robert Lewandowski karekeza aronka itsinda vuga ngo itarike ko rugeza muri kano kanya mu nkino munani yarose witwa Robert Lewandowski yamaze gukwiza ibitsindisha kuri 9 mu nkino sha kuri 8 karonka kibanza ngiye kuba niyumvira mvuga ngo mugiye kandi umwana muto yitwa Lamine Yamal nawe ku munsi w'ejo yerekana kwiza ibitsindisha ndo bishika kuri 6 hamwe na assist zishika kuri zingaye kuri 8 witwa Rashford nawe nyene numukino uvuga ngo nawe yatanze passes zive ku munsi nuvuga ngo w'ejo nabonye attaque nuvuga ngo imeze neza igizwe witwa Robert Lewandowski Lamine Yamal n'uwitwa Rashford ariko ndakeneye bwana